vy'amashuri ntivyari bwaze barabivuga tukanyegera mu rutara nari nabwiye umwana ariwe papa wanje ko je nzogira umunsi mukuru wo gushimira Imana hanyuma aravyumva neza ntiyangora je ndiko ndatinya kubera ibi bintu ubona bivuga ku munsi aravuga ati mama b'amahoro iyo sabukuru izoba basi narayivuze kabisa imbere y'igihe ko nshaka kugira isabukuru gushimira Imana ku myaka maze no ku vyo yangiriye byose ibyo bibondo yangiriye bakaba bakiriyeho bakaba benshi muri bo bazi Imana nabo yumva nari narayiteguye. Bakunzi ba Axia Vibes TV, iteka ryawe iteka ryanje, turi n'iteka ryo kubaha ikaze muri iki kiganiro mugira mushikirize na jewe Ingabire Marie Chancel. No munsi murabona twaronse umutumire, ndashaka ndamusabe abanze yidondore. Mbanze ndabaramutse kandi karibu. Je nitwa Ntawurishira Marie. Ego cyane murakoze. Hama nkuko duherutse kumva yuko muherutse kugira isabukuru y'imyaka 80 haraciye igihe. Rero twagenda hanye kugira tuganire namwe tubanza no kubakengurukira kwa mwadutije akakanya mukemera mwari gushaka kuba muryamye, mwari gushaka kuba muri mu bindi mukatubwira ko turiko turabaruhisha ariko mwemeye muraduha umwanya. Ndawanga bashitsa bari kiyaje. Rero twashaka kumenya ego mwatubwiye akazina, mwavukiye hehe, aho mwavukiye byari bimeze gute n'ibintu mwoba muhibukira. Jewe navukiye muri province ya Mwaro, ubu kera yari Muramvya. Je nkivuka yari Muramvya, mugubu yarahindutse ni arrondissement mbabe province. Ubu ni province Mwaro, kare yari Muramvya. Je navutse kera, navutse muri 1944. Nshahurira hariya nyene mu Kibumbu, paruwasi twegereye ni paruwasi Kibumbu. Mvukira ku musozi witwa Kibogoye, niho nakuriye, niho nize na école primaire. Aya yisumbuyeyo nayo nize rwose, twari tukiri ibijuju. Nayo make twiga badukura mu rutara. Vy'amashuri ntivyari bwaze barabivuga tukanyegera mu rutara. Mugabo kubera ababikira bashizemo inguvu narahavuye ndiga menagere abanyene mu Kibumbu. Nahandi naroye. Okay. Tumva ukuntu byari bimeze. Jewe kukuntu mbona numva babivuga batubwira yuko ngo kera ngo abigeme ngo bitari byoroshe ko biga. Oya, kera turetse nuko bitari byoroshe ntitwabona akamaro k'ishuri ko nta benshi twabona hafi yacu, bigaca bituma rero tutavyishiramo cyane. Okay. None mwebwe ni igiki cyane n'ingene ni kwahe kuntu byoba byaragenze kugira mugire izo ntege zo kugenda ku ishuri, cyangwa abantu baba barabateye intege kugira mushobe kugenda, mushobe kubandanya, abo babafashije. Oya, abavyeyi papa yari umujenama, twaba hafi ya paruwasi. Jewe mu ntango abavyeyi bagiye kunyandikisha mu ndaro, sindiko mutahura twarara ku paruwase iminsi 3 abakobwa, iminsi 3 abahungu. Jewe banjanyeyo, uwaje agemuriye kuko barabagemuriye. Uwangemuriye ubwa mbere narabaye Rutarara, ndanka kwasiga muri iyo ndaro. Ndarira bose rasha ndamufata imbuzi. Hanyuma rero abatuga babibonye bati none umwana mona tumusigarana ngo tumukoresha iki. Jewe nacendana nunge muri bwa mbere. Abavyeyi bace baja kunyandikisha ku ishuri. Je ntangura
kw'ishuri. Okay. Hama duhora twumva benshi bamanutse ino i Bujumbura baje kwiga, abandi nabo baje kubera akazi. Muho vyoba vyaragenze gute? Mwamanutse ino muje kubandanya kwiga, mwamanutse ino muje kurondera akazi, vyagenze gute? Oya, je kumanuka ino nakurikirana n'umuhererezi. Umuhererezi yari umuhungu. Amaze sixième aho mu Kirumbu baca bamuriyanta ini Bujumbura. Yari ikiri école professionnelle. Ni yari etese yo. Urumva rero kuko jewe urumva nize ayinda samwana. Benajeri yari imyaka 3 hejuru ya sixième. Nshanigisha aho nyene mu Kirumbu. Je rero nije naraba uwo musaza wacu. Yamuhererezi yarankurikiye. Je rero natanguye kuzino kubera guherekeza uwo mwana no kumurihira. Okay. Hama mu nyuma yaho mwarahavuye murubaka, byagenze gute? Mwarahavuye Imana yarabaronkeje ibibondo, byagenze gute? Je narubase kandi sinubatse mu Kirumbu, nubatse ni Bujumbura. Nubatse ni Bujumbura, Imana yarampeje kijabana. Urabona ko mfisemo n'umutumwa wayo. Nari navyaye abana 8, mugabo umwe aramaze Imana ikamaze kumuhamagara. Ariko ntiyapfuye kera, ubu ni mu 22 z'ukw'icenda azoba kwije imyaka 3 yitavye Imana. Beka igihe uwo mwana yaritavye Imana, vyoba vyaragenze gute kugira mu vyakire? Nibiki vyabafashije? Uko mwabibayemo? Ngo twabibayemo, yari umwana agira 3. Yarakuze, yari afise urugo, yari afise n'abana. Ico gihe yari chef de secteur mu Rumonge, aca afatirwayo. Mu minsi ya mbere agifatwa yaraje avuga ko babara mu maguru, yaciye aja direct kwa muganga, akabyuka akagira amaraso. Aho yari atikonje, hanyuma bisa n'ibihagaze gatoyi arasubira ku kazi. Mugabo nta minsi yamaze, yagumye bigenda vyanga. Yaragwaye cyane, tukaja mu baganga, tukaja mu masengesho, hose nta ngwara vyema batoye. Yavuga ngo biramurya ukamenya ibinyamurogo ngo biri mu mbavu. Turaja ku baganga bose kabisa, urumva nawe yari umukozi. Ariko ntawatubwiye neza ingwara yaragwaye. Yagwaye imyaka myinshi, yapfuye mu mwaka 7. Yaragwaye gose atabitaro na bimwe tutarajamo, ivy'abaprive canke ivya leta. Yapfuye arushe gose, asa n'uwaruhutse. Ariko Imana ishimwe yuko Imana n'Imana yabashoboje mugashobora kuba muri ivyo bihe ikabakomeza. Yego, no masengesho twaragiye, mu rukago yaragiye, kuri foyer de charité twarahamaze amezi 2, kubabikira ku Saint Michel hose twarahagenda. Twaragerageje no ku baganga rero, twagenda guca aba privé n'aba leta bose twarashana. Imana ishimwe ko yashoboye kubana namwe. Hama mbe mwatubwiye ko mufite abana bangahe? Havuyemo n'ubundi hasigaye 7, nari mfise abana 8. Okay, mwabo 7 harimo umupatiri. Mwiyumva gute kuba mufise mu bana banyu kuba mufise umwana w'umusaserdoti? Ahubwo ni ingabire Imana ihaye umuntu akaronka ico yovuga. Nararyohewe cyane. Mugahagire gukora hanze naho narumviseremo kuko yarangiye kure. Urumva umuntu nguwo abanakiremesha mu muryango. Ariko rero ndashimira Imana cyane, n'ubu ndayishimira n'ahari kure aguma akora igikorwa c'Imana. Ivyo birampimbara rwose. Nitekanye n'umuntu ategwa n'Imana adashobora kwitera. Nimuhora mugira ubwoba? Hari igihe jewe ku mapawasi ndimu, hari igihe twumva ibintu atari byiza ku bapatiri bamwe. Nimuhora mugira ubwoba kuri we?
mwumvise ivyo bintu mugaca mwiyumvira jewe benshi baravuga ngo agira neza ngo yigisha neza mugabo nta kindi saba atari uko bomusabira iryo banga akazorisozereramo jewe nta bwoba ngira nta na kimwe ndasenga ico nkora nawe simusigamwe iyo nshoboye gushika kwisengero nagwaye ndahaje imisi yose aho kurira kuntuze kuri mosi buya ico n'Imana yabimpaye sivyo nihaye none ndamurabiza Imana yamumpaye. abandi bana banyu nabo baba barubatse izabo bakaronka abana murafise n'abuzukuru bobo bimeze gute? Mu bisanzwe jewe ndavyaye abahungu benshi gusumba abakobwa nsigaranye umwe. Abahungu nabo barubatse barafise nk'ubu yarafise umwuzukuru wambonye mugabo ndafise umwana atagiriwe ubuntu bwo kuronka ikibondo nawe tuguma tumuhereza kandi nishaka ry'Imana havyara Imana n'aba harimo umwe gusa atamona mfise abasigaye bose baribarutse. Murakoze kutuganirira ku buzima mwabayemo kuva mukivuka kushika muje mw'ishuri murazino murubaka urwanyu muraronka abana muratuganira n'ubuzima abana banyu baba babayemo. Nashaka rero tugaruke kw'isabukuru muherutse guhimbaza muba mwaravyiteguriye gute? Yoba yari itandukanye n'izindi sabukuru mwari mwagize? Ni biki mushima Imana yabakoreye, ibintu nyamukuru muba mushimira Imana yabakoreye gushika aho mugeze uyu munsi? Imana yankoreye gushika uyu munsi imyaka 80 ntibishobora urumva ko vyogorana muga iyo sabukuru ego n'izindi imbere narazigira. Kuri gatanu nagirira isabukuru abuzukuru mugabo abuzukuru urumva barashobora kuzanana n'abavyeyi ariko kw'icumi nama ndayigira ngwije imyaka urumva 10, 20, 30 mugi yubu nari nabwiye umwana ariwe papa wanje ko je nzogira umusi mukuru wo gushimira Imana hanyuma aravyumva neza ntiyangora je ndiko ndatinya kubera ibi bintu mbona bivuga ku munsi ku munsi aravuga ati mama b'amahoro iyo sabukuru izoba basi narayivuze kabisa imbere y'igihe ko nshaka kugira isabukuru gushimira Imana ku myaka maze no kuvyo yangiriye byose ibyo bibondo yangiriye bakaba bakiriho bakaba benshi muri bo bazi Imana nabo yumva nari narayiteguje umwana nshobora bataje nakora nari nayiteguje umwana aravyemera ati nukuri izoba nziza ntugire ubwoba kandi yabaye nziza nukuri. Nashaka mu bintu mw'ivyo bimwe Imana yoba yarabakoreye nashaka ndababaze abantu bakuze nkunda kubona kenshi jewe abavyeyi bavyaye ba papa bavyaye abavyeyi banje usanga bakunda kugwara. Nihoba hariyo ingwara Imana yabakijije canke yabaye nawe? Sinumva ingene nobibabwira ko namwe muraja gutangara. Je nagwaye asima ku myaka 19 nakora n'ivyo byo kwigisha n'ibiki ndayigwaye ndubaka ndayigwaye urumva ko Imana yangiriye ubuntu nkibaruka nibarutse ndayigwaye. Ubu rero sinumva ingene nobabwira ko maze umwaka ugira kane kare naritwaza n'agasakoshi kubera haba hari ipompo narakoresheje imiti yo hanze iyi vantoreyo ndayipombeye anashikaja ku muryango nasitse nakoresha imiti yo hanze kubera ndafise umwana yahereje mu Bubirigi niwe yayirungika. Hakagira n'undi mwana natunze yiga kuri ETS ariko ETS école professionnelle ibu ni ETS. Uwo mwana je mama wiwe yitavye Imana yavuga ati je mfise abamama babiri ati yapfuye umuhunda arasigaye aza rero ico yakoze ca mbere yambajije imiti nywa
aca arayikupura urumva yaraje guhamba mama we afise umuryango hariya mu Burusiya ashitse mu Burusiya uwo mwana wanje yaheruka ku kwezi ubundi nawe akayirungika ukundi ubu bose narabahagaritse ubu jewe ngenda nta sakoshi y'amapombo nta vya binini bipotoko wasigaye nkoresha cane imiti yo hanze ubu narakize urumva yuko dufise byinshi byo gushimira Imana afise n'ukuri n'abamubona ubu baratangara nta n'agasakoshi ko jewe amasakoshi menyereye iyo mfise agasakoshi kamwe gato bishiramo karangamuntu kubera ivya leta navyo birubahwa Imana ishimwe kuba Imana vrema ubwayo niyo yakijije umwaka ugira kane je nta pombi ingera ku muntu mugabo ndafise redesanda barayigwaye abuzukuru barimo bayigwaye ariko nabo bazokira nabo Imana ni ishaka ry'Imana si iry'umuntu umuntu wese yakira ishaka ry'Imana hama ikindi nashaka mutuganiriye ko ni ingene mubona iteka ry'abantu bakuze nka bamwe hari abantu mwige mwaragize bakwe ryo kwakirwa n'umwana wanyu hari abantu abana babo babonye abavyeyi babo bakuze batabakira bagaca babata mwege mubibona gute jewe rero no gutembera ntuvuye ngo ndatembera cane ariko rero birabaho kuko abantu bose ntibasangiye umutima bariho umenga siwe wanabavyaye ubabonye ingene bafata abavyeyi mbwa jewe iyo ngorane ntayo mfise nuko yomeka nuko ngira ngo abona ngishobora kwigendera oya nukuri jewe iyo ngorane ntayo mfise haba kuriya musuku wayo haba hariho bandi babiri hanze hanyuma uyumva ko nifura eka nta mwana n'umwe jewe novuga ngo arafata nabi nukuri noba ndababeshe barampa ico ndya barampa ico nambara nimba nambara nabi ni jewe sibo none iki muhanura abo bana badashobora gufasha abavyeyi babo bageze mu zabukuru erega naho muhanura nagutega amatwi niyo ngora aca basinda bibazwa sijurya mutamakazi aragorana arondera ibintu vyo kwigovyora mugabo ico dukora ndamuronse ndamubaza izina nkamusengera ico nico nkoresha gusa nta kindi fre yego cyane nkuko ngaritsima nkuko mwatubwiye ko musengera ngaho kuri Mosyo yego kandi nanje mpora ndababona kenshi iyo nahasengeye mpora ndababona hariho n'umuzukuru wanyu Danilo aherutse kugira ikiganiro avuga yuko muri nk'icitegererezo kuri we bimeze gute ubuzima bwo gusenga bwanyu bumeze gute gushika kuri imyaka mugeze ko mugisenga turabona iki gihe natwe mu bana batonye ababihevye ubuzima bwo gusenga mu Rwanda oya ibintu byo gusenga urabona abana b'ubu bavuga ngo hari iterambere mugabo hari aho usanga riri teranyuma ku byo gusenga abana b'ubu sinzi ngene nobisigura uwagiriwe ubuntu akavyumva wenyene mu mutima arashobora kubikwirikira kandi mvuge ngo niba abakuze cyangwa abakiri bato n'abakiri bato arashobora kukugambuza akasenga mugabo ka buvyeyi uravuga uti bana nimba mubona ngeze aha nimba tumeze gutya ibi dufise sitwe twakwihaye hariho benshi babibuze bavyifuza nk'uku kwacu kugira ngo ubeho neza ishire mu maboko y'uwakurema senga Imana yawe kuko nta n'umwe yiha ikintu kandi nta kintu uzovuga ngo uzohabwa na naka ibintu byose uhabwa n'Imana uravuga abakumvise bakabyumva abatabyumvise nabo bandanye ubahereza turashimiye cyane kuri izo mpanuro zanyu ariko imbere yo kurangiza nashaka ndabaha akanya nimba ari
hari abana banyu ngaha babakurikirana abuzukuru banyu nimba ari akajambo mufise mubabwira ari ijambo ryo kubahezagira ryo kubasabira Ngejeho ikintu cya mbere nkora nimba ngiye mu misa urabona uya ntunze n'imfura uyu niwe ntangura gusabira mvuga uba imfura nibyo ku mubiri ariko cyane cyane ndamusabira kuba imfura ku mutima ibintu byose amenye ingene abifata ari muntu nawe bumvikanye cyangwa batumvikanye amenye ingene abifatamo ndatakambira Imana mu buzima bwabo abatukigera bashira Imana inyuma n'umunsi n'umwe bamenye ko ibintu byose bitangwa n'Imana ndabibasabira cyane hanyuma twese hamwe rero nzasaba iherezo ryiza ku Imana. murakoze cyane turabashimiye ku mwanya mwaduhaye ikiganiro tugiranye ntumirire abakunzi ba Axa Vibes TV hariho n'ibindi biganiro bibiri duherutse kugirishwa ku bijyanye n'abantu bisumbuye ari ikiganiro twagirishije na Justin na Annick hariyo n'ikindi duherutse kugirishwa na Patiri ari kumwe n'umugenzi wanyu Maxime ndamubona yego tuzobarungikira n'ibyo biganiro namwe kugira ngo bikurikire ahubwo mwakoze yarinze abagore ikibirondera n'ahandi oya niwawe byari bikenewe urumva tukumenyeye byinshi kuri wewe n'impanuro waduhaye jewe nabaye Bujumbura kuva kera nubatse Bujumbura niko saziye tuzorondera ingene tubibarungikira kugira mu birabe ndabakengurukiye namwe mwese mwashoboye kudukurikirana arakoze cyane umushinga ndakengurukiye nabi nico bituma akora bibi ariko ashimira uriko aradukamera ariwo Edmond muhora mubona tugirana ibiganiro yego turabakengurukiye kw'aka kanya twabanye namwe kwa mwatwakiriye mwakoze cyane kuza kuramutsa umutama akazi yego cyane nizere yuko n'ubukurikira naho tuzogaruka muzofate yego murakoze ikiganiro cyacu giherenga yari Ingabire Belle Chancel nari kumwe n'umutumire wacu murakoze. murakoze